nyobozi mwishikira mwaserukiye buramatari w'intara nziza ya Cibitoke, nyakubahwa urongoye FENADEB mu Burundi, banyakubahwa mwese mwaserukiye amashirahamwe mufashanya mu bijanye no gukingira agateka k'abana mu kurwanya no mu kurandurana n'imizi ibikorwa bikinyiza abana hamwe n'ibikorwa by'ubuja bikoreshwa abana, mukaba mwitavye bino bikorwa kuva ku igenekerezo rya 12 gushika no munsi. Banyakubahwa muserukira amashirahamwe yigenga araba ibijanye no gukingira agateka k'abana, banyakubahwa bakozi bakuru mwaserukiye ubushikiranganji butandukanye burangurira imirimo mu gihugu cyose, mbere harimo n'uburangurira n'imirimo hanze y'igihugu cyacu cy'u Burundi. Banyakubahwa mwaje muserukira abandi mu ntara nziza ya Cibitoke, bashitsi bahire umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye. Tugira amahoro, tugira amahoro, tugira amahoro n'ubutungane bwubahiriza agateka k'abana. Itariki ya 12 ruheshi k'umwaka utashe, Uburundi burifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ibikorwa bikinyiza abana. Turi n'umunezero mwinshi wo kuba turi hano mu ntara nziza ya Cibitoke kuva ku igenekerezo rya 12 uyu munsi usanzwe uhimbarizwa ko gushika kuri uno munsi w'igenekerezo rya 14, aho tumaze iminsi duhimbaza indwi twahariye kurwanya ibikorwa bikinyiza abana n'ibikorwa by'ubuja bakoreshwa ku civugo twese twame tuzirikana kivuga kiti turandurane n'imizi ibikorwa by'abana mu gushira imbere ubutungane kuri bose. Kuri izina ry'umushikiranganje w'abakozi n'akazi no kuri izina ryanje nyene, turi n'iteka ryo gushimira ubugira kandi buramatari w'intara nziza ya Cibitoke we yemeye ko iki gikorwa kibera mu ntara arongoye. Tukaba tubimushimiye bimwe by'imvamutima, kuko iyo atabikunda ntitwari kuba turiko turigina uyu munsi mukuru dusozera bino bikorwa turi ngaha ahantu hari akayaga keza n'akazuba kagereranye. Mbere mu mpiza amashi dusubiye tumukengurukire cyane. Mu minsi tumaze hano twarakurikiranye by'ukuri inyigisho zitandukanye mu bijanye n'amasezerano mpuzamakungu igihugu cyacu ciyemeje ku bijanye n'imyaka yo gutangurirako akazi, ibikorwa bibujijwe be n'ibikorwa by'ubuja bikoreshwa abana, na cyane cyane hatari hake mu bindi bihugu bigize inosi turiko. Twaraboneyeho n'akaryo ko kuzirikana bihagije icyo amategeko y'u Burundi avuga no kwibukanya inzego zoshobora kwiturwa igihe cyose habaye ibonyangwa ry'ayo mategeko, hamwe mbere n'amategeko igihugu cyashizeho nk'amategeko mpanabyaha. Twarabonye rero yuko ivyo bikorwa bihungabanya agateka k'abana, bikongera bigasinzikaza ubuzima bwabo, bikababuza kazoza keza. Twarabonye ko muri no ntara ya Cibitoke ako kabi atoba kabuzeho, haba mu bikorwa abana bakorera mu miryango cyangwa mu mirimo itandukanye imwe waserukiye amashirahamwe yihaye ihangiro yo guharanira agateka k'abana yanyadondagura. Twarahanahanye rero ivyiyumviro kuvyerekeye ivyo bikorwa kugira turandurane n'imizi ivyo bikorwa. Twarabonye ko kugira bishoboke umwe wese afise uruhara ntangere
kandi ko dutegerezwa kuvira hasi rimwe kugira ngo turandurane n'imizi ako kabi kabishe, mu gihe abana ari bo Burundi bw'ubu bakongera bakabana Burundi bw'ejo. Nta kazoza bogira badafise kubu. Twashaka rero dutera akamo umuntu wese ari hano, na cyane cyane abajejwe intwaro uhereye hasi, ko bashoboye gukurikirana ibikorwa tumaze mu iminsi, ko bohimiriza abo bajejwe nk'uko byamye bisabwa n'abatangiye gufata ijambo, kugira ngo habe urunani rw'intamenwa kugira turwanirize hamwe ako kabi. Turateye kandi akama abavyeyi ngo biteho ineza y'abana babo mu kubarungika mu mashure no kubarinda ibikorwa bibavuna. Twagomba dushimire cyane amashirahamwe twatera akamo akongera akakitaba kugira ngo iki gikorwa kigende neza, aho twovuga nk'amashirahamwe makuru abiri mpuzamakungu, harimo ishirahamwe yihaye ihangiro yo gutunganya akazi, n'ishirahamwe mu byo rijejwe harimo gushyira imbere neza y'abana ni OIT na UNICEF, n'abandi bazokwamana uwo mutima kugira agateka k'umwana kabandanye kubahirizwa mu kurandurana n'imizi ibikorwa bigayitse bivuna abana bikongera bikababuza gutera imbere. Banyakubahwa mwese muvyagiye ngaho, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, batumire bahire. Twashaka dushimire kandi umwe wese yitanze kugira ngo iki gikorwa kigende neza gushika kuri uno munsi. Mu gusozera, twashaka kwibukanya ko ikibanza c'abana ari mu ishure atari ku kazi. Ni kuri ayo majambo yo gusozera iki gikorwa kijanye n'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe kurwanya ibikorwa bikinyiza abana, dusozereye ko twongera tubakengurukira ku ngendo nshasha tugiye kubandanya dukora ku neza y'abana. Niharambe Uburundi buzira ibikorwa bikinyiza abana, niharambe Uburundi bwubahiriza amategeko, yubahiriza akongera agakingira abana. Murakoze, Imana ibazigame.